ingo nziza ziriho turazibona n'ingo mbi ziriho. Mariage n'umugisha. Yego. N'umugisha gukundana n'umuntu biraryoshe mu vyumva kumwe. Je kubwanje vraiment nta muntu no hanura ngo ntiyubake. Seulement mvuga nti raba uwo muntu mushaka kubaka ninde bimeze gute. Hama wovuga iki naho ku bantu bavuga yuko ngo udashaka kugira mariage n'umusingomaza? Abasingomaza bari kubisha. Abasingomaza hariho abasingomaza donc bavyariye iwabo. Bakavyarira iwabo ntibagire amahirwe yo kubana n'umuntu bavyaranye uwo mwana. Hariho n'abasingomaza bubatse bikanka. Bien sûr ko vyose birabaho. Bubatse bikanka bagataha. Numva jewe kuri jewe numva ahubwo kubana n'umusingomaza ari ikintu ciza cyane kuko n'umuntu aba afite experience y'ubuzima. Ariko bivana n'umusingomaza Greta. Urazi yuko hari abasinga usanga ataratora ubwenge ashira ubwenge ku murongo. Ugasanga afite ubwenge nk'ubw'umengo n'ubw'umwana w'imyaka 15. Bashaka umwumvirize neza. Umukobwa canke umuhungu akimi fiançailles. Ugasanga hagati yabo bo babiri. Umwe arafise ingeso kanaka uwundi adashaka. Mugabo agacaguma avuga ngo bizohinduka ntitwagera mu rugo. Naho iyo bibaye uko hariho ibintu ariko yangeso ntiyayiguhishije. Ego. Hari amadefo ku muntu ushobora kubona kudashobora gutolera. Ukabona ko uwo muntu fiancé dufate muri fiancé nk'iya 2 ans. Ico kintu warakibonye kuva au début. Au début uramubwira cakindi tous les jours cakindi nani kindi ni cakindi misi yose. Uwo muntu vraiment ico kintu wewe kubwa ukumva yuko ico kintu udashobora kugitolera. Je numva ko vraiment iyo mariage ntiwo kwidecide. Hello, uraho mumeze neza? Twe turakomeye tumeze neza cyane turashima Imana. Nkaba ndabaramukije mwese abakunzi ba Yagatech. Mutibagira kugira subscribe, share na comment. Umva ama commentaire meza turabasavye kandi muze natubwira ati yavyagenze gutya mubikora gutya courage jo ni heza nizo commentaire zitwubaka. Ikiganiro cacu rero ni Rita Neda. Nera yafatiriwe gato ari cabaye mugabo uratwa magana dasezerana turabana b'abantu yagwaye gato. Hama rero misi yose twaba bari ko turonse umutumire ribari iteka rinnya cyane kuri twebwe. Uno munsi twaronse umutumire mwiza cyane. Urumva karibu umutumire wacu. Merci. Karibu ubwiriki urashaka kuramutsa kwanze d'abord abakunzi ba Yagatech. Ndabaramukije abakunzi ba Yagatech. Jewe nitwa Mfura Greta. Ego. Yitwa Mfura, uri Mfura none? Ego ndi Mfura. Ndi Mfura mu muryango w'abana batatu. Bashaka kubita Mfura nyene. Ego. Afite papa musirimu cyane. Yari yarize ariko. Gose. Nivyo. Naba bana mufite amadina bitwereka abapapa bayo yuko batigeza aca ku ntebe y'ishuri. Hama rero mu kiganiro cacu tutiriwe turarandira. Uno munsi dushaka tuganire muri rusange jewe nganira ubuzima bwa misi yose. Yego. Ubuzima bwa misi yose kuri kote y'aba mama, aba papa, abana, afite ubuzima uko tubayeho. Mu mibereho uko tubayeho. Tutaragira kuri Greta urafise abana? Ego, ndafise abana. Okay. Rero kumaze kuba ufise abana ubuzima bwo kwisi turabuzi. No munsi ngomba tuganire kuri mariage. Kuri mariage ni impanuro. Shaka dutange impanuro kuri mariage. Je mfise abantu benshi bavuga yuko adashaka kubaka. Adashaka kuja muri mariage yose ngo nimbi. Mariage yose ni kibazo. Urumva kandi ari n'umukobwa rero aho apana nka je ndumupfakazi canke ngo umudivorce. Urumva avuga ati jewe sishaka kuzoja muri mariage. Wewe nka Greta uvyumva gute uvuze ati ngo jewe sishaka kuba muri mariage nk'umumama? Jewe nk'umumama numva ko ivyo atari ivyo kuko ingo nziza ziriho turazibona n'ingo mbi ziriho. Rero uri umukobwa ukacujija ngo sinshobora kuja mu rugo sinshobora kugira mariage. Je kubganje mbona kuba wihenze cyane. Tuba wihenze kubera iki? Mariage n'umugisha. Yego.
n'umugisha gukundana n'umuntu biraryoshe mu vyumva kumwe je kubwanje vraiment nta muntu nohanura ngo ntiyubake seulement mvuga nti raba uwo muntu mushaka kubaka ninde bimeze gute urabe ko ivyo peut-être mushobora nta bantu bahuriza ku bintu byose n'umuntu mamuvukana muri amahasa ntimushobora guhuriza ku bintu byose na mama wawe na mama yakuvyaye yagutwaye mu ndamezi ntimushobora guhuriza ku bintu byose ngo 100% mugabo il y a les limites ukavuga ati jewe naka nkundibi shaka umuntu ameze uku akunda ibi afise ibi genre ukaraba hariho nocita gute ko hari ibintu bishobora kubahuza vyinshi une fois ubonye ko hari ibintu mushobora guhurira ko vyinshi numva ari amahoro mushobora kubaka n'uwo muntu mukabana kandi mu mahoro ibi byo mutahuriza ko ugatolera hariho mugabo bien sûr ibintu bitari tolérable mugabo hari n'ibiri tolérable bitolérable ukabitolera mukabana hama wovuga iki naho ku bantu bavuga yuko ngo udashaka kugira mariage n'umusingo maze aho nibaza ko uba wihenze cyane kuko baduharura kuri ingeso nyinshi kuba uri umuntu yireranye umwana abasingomaza bari kubisha abasingomaza hariho abasingomaza donc bavyariye iwabo bakavyarira iwabo ntibagire amahirwe yo kubana n'umuntu bavyaranye uwo mwana hariho n'abasingomaza bubatse bikanka bien sûr ko vyose birabaho bubatse bikanka bagataha numva jewe kuri jewe numva ahubwo kubana n'umusingomaza ari ikintu ciza cane kuko n'umuntu aba afise experience y'ubuzima ariko bivana n'umusingomaza Grete urazi yuko hari abasinga usanga ataratora ubwenge ashira ubwenge ku murongo ugasanga afise ubwenge nk'ubw'umengo n'ubw'umwana w'imyaka 15 yego vyose birabaho byose birabaho ugasanga hari umuntu umusingomaza mugabo ntaratahura ivyo arimwo donc aguma yifata nka wa mwana w'imyaka 15 aguma ari mu bintu nyene atazi nawe nyene ivyo arimwo byose birabaho rero bivana n'umuntu yego hama bohanura iki ikindi ku bakobwa baba bagomba kugira mariage canke abahungu usanga muri copinage bashaka n'umuhumvirize neza umukobwa canke umuhungu akimi fiançailles ugasanga hagati yabo bo babiri umwe arafise ingeso kanaka uwundi adashaka mugo agacaguma avuga ngo bizohinduka ntitwagera mu rugo naho iyo bibaye uko hariho ibintu ariko iyo ngeso ntiyayiguhishije ego hariho ingeso ushaka kubona ku muntu iyo ngeso wewe ukaba ubwawe utayikunda ukamubuza rimwe ukabona vraiment ko ari ikintu doshobora par exemple nk'ubu murezi ku rugo ni communication urugo rutagira communication si urugo habayeho akantu gatoya kubera hari umugani baca mu kirundi ngo ntazibana zidakomana amahembe iyo habaye akantu umuntu ukamuhamagara umukunzi ukamubwira ati hari ibintu bitanshimishije ibi nibi nashaka twicare tubiyage ko dutora inyishu wa muntu hari abantu mu buzima badahanurwa hari abantu mu buzima batazi ko bakora amakosa ahubwo ugira umuhanura agaca kandi ugire umuhanura akaca kurenza induru uwo muntu muri fiançailles par exemple murakeneye kuvugana par exemple ku kintu peut-être iki ibintu twobikora gute tubigira iki wa muntu akamariwe afise raison wewe ntabone n'umusi numwe ko ufise raison uwo muntu vraiment ubonye bimeze uko mutarabana hunga reka guforsa ngo niyo mwabana ngo bizohinduka hariho yavutse uko ameze uko rero udashaka kwibabariza umutima jewe cyo no guhanura heba ko hari ingeso ushaka kubona ku muntu ukabona yuko vraiment iyo ngeso waravuze vyaranse rero donc niyo kamere kiwe ni ko ameze ntushaka kumuhindura hakuja kwibabariza ubusa donc ugira uvuga ati peut-être azohinduka niyo twagira mu mariage wibabariza ubusa cyo no guhanura ko woheba hakirikara ukabivamwo ukahakaza uwundi peut-être afise ivyo ushobora gutolera ariko wadafise afise ibintu udashobora gutolera ukabiheba
nico kintu numva. mugari abandi akubwira ngo azobisengera ngo bizogenda neza bazobana Nukuri cyangwa kenshi ugasanga biranahindutse ego nta muntu gusanga muri fiançailles ni umugore anywa inzoga nyinshi Ego. agize mariage bakabira heze ego cyangwa ugasanga arakara ageze mu rugo ugasanga yatekereje ego byose birabaho mugabo hari amadefo ku muntu ushobora kubona kudashobora gutolera ukabona ko uwo muntu fiançailles dufate muri fiançailles nk'iya 2 ans ico kintu warakibonye kuva au début uramubwira kiguma ca kindi tous les jours ca kindi nta n'ikindi ni ca kindi imisi yose uwo muntu vraiment ico kintu wowe kubwawe ukumva yuko ico kintu udashobora kugitolera je numva ko vraiment iyo mariage ntiwo kwidecide ubivamo mu micungararo tubayemwo nabwiye ko tuza kuganira ubuzima busanzwe mu micungararo tubayemwo turakunda kubona abana babana n'abamaratre babo mukadata mu Kirundi abo bana bakunda guhura n'ibibazo kandi ugasanga wewe mukobwa agiye kubaka muri urwo rugo papa babana yakubwiye ko afise abana waremeye mariage bakubwiye kwitwa mama barya abana ugeze muri iryo rugo barya abana bagaca nk'aba esclave ba ahubwo bagasumbwa n'umukozi mu rugo nk'umumama ageze mu rugo rurimwo abana hama gatatangwa kurya abana umutima abana kandi en plus de cela abana usanga ari bato umwana wa 5 à 10 ans babakira ababebe bagikena affection y'umuvyeyi kandi ikindi naco mama urya mwana si wamukuye no muri urwo rugo peut-être yanipfiriye abana basanze ari imfuvyi urumva ha mugacuruza nk'igisebe mu rugo nk'aba mama bameze uko wobahanura iki nk'umumama uzi bwabo babare bw'ubumama jewe kenshi ndakunda kwibaza ko barya abantu bafise imitima nk'ibikoko kuko sinumva ingene ushika mu rugo uwo mupapa ntiyaguhishije ko afise abo bana oya urabizi cyane ko afise abana urabizi wagiye uzi bien sûr mugabo kurera umwana bien sûr wundi muntu ntivyoroshe ndabizi ntivyoroshe mugabo hari igihe ushobora kugera ahantu ukaza ugasanga umupapa arafise abana barya abana bafise indero bakuranye barya abana bafise affection peut-être mama wabo yari yarabahaye wowe nawe hakuza uri umuvyeyi ukacuzura igikoko umwana ukumva utomufata nk'umwana wawe je barya abagore mba numva ko bafise folie kuko ujya mwana nta kosa afise ryo kuba mama we yaragiye canke ryo kuba mama we yarapfuye bien sûr n'uwo papa wiwe kuko nyene nibaza ko ushitse mu rugo je impanuro notanga nk'umuvyeyi ushitse mu rugo rurimwo abana nibaza ko wogerageza kubaha affection nk'irya woha umwana wawe kuko umwana abashara babaza umwana arababaza umwana araruhisha amezi 9 uri muri dugamanuka irekwe ntuvuge igise rero ntuvuge abari wowe n'Imana yawe muri rya sare ukaca ubona umuntu ariko azafata vraiment je nohanura nk'umuntu aja mu rugo rurimwo abana vraiment ko yogerageza agaha urukundo barya abana kuko umwana ntumenye icavamo wazije cyo manda babarira benshi baja kurera abana batari gwabo abana batavyaye abagabo bakunda kwihenda ngo turongore umugore ngo akuze par exemple dufate nka jewe ndumupfakazi wumva papa yapfakaye kazamva bwe ngushanga urya mukobwa urya mugore yarapfakaye ngurya niwe yorera abana ugaca usanga wa mugore ahubwo akunda biwiwe agashaka abandi biwiwe yajazanye babeho neza mu matungo y'undi mugabo uko nukwikunda ni mudayimoni vraiment ico nica cyangwa ugasanga umukobwa akuze ageze ma 35 nguryo ni waciye ubwenge niwe yorera abo bana sawa ntituravyanka ni ukuze niwe uja kurera abo bana mademoiselle niwe mushaka ama mariage gusa kumva yumva mariage akumva ko acategerezwa kugenda ariko rero ubishoboye uzubireke uwo mutima mvuga ata office uzubireke vraiment hama mwakoze cyane karibu wakoze neza Imana igwezagire amen bye bye bye